Umuririmbyi akomeye mu gihugu cyacu cy'u Burundi DJ Fernando yatanze korabo ku mwana muto cyane akizamuka mu muziki Adrique Hakim. Vyagenze gute kugira ngo igihangange nka DJ Fernando cemere gukorana n'uwo mwana akiri muto mu muziki? Uwo mwana ntiyoba yarisha amahera kugira ngo aronke korabo ya DJ Fernando? Banza ukorere subscribe ku channel yacu ya Vyuka TV ndaje turebere hamwe ivyi collaboration igiye gukorwa hagati y'igihangange nka DJ Fernando n'umwana muto cyane mu muziki Adrique Hakim. Vyuka TV. Okay, let's go. Reka rero mbanze ntangure ndabaramutsa abakunzi ba Vyuka TV aho muherereye hose. Mumeze fresh, jewe ndameze neza. Irijwi mwumva ni Kideda Maya promoter kuri microphone za Vyuka TV nk'ibisanzwe. Reka rero mbanze shimire nawe wese wamaze gukora subscribe ku channel yacu ya Vyuka TV. Turaje turebe neza na neza impamvu umuririmbyi DJ Fernando yemeye gukorana n'uyu mwana mu muziki. Bishi bavuze amajambo atandukanye bavuga ati DJ Fernando agomba yisubiza inyuma. Abandi baravuga ngo DJ Fernando ahubwo azobara amahirwe rose yo gukorana n'uwo mwana. Wewe ubibona gute? Ivyo bavuze vyose ndaje ndakwereke ukuri kwerekeye iyi korabo yigiye guhuza umuririmbyi w'igihangange nka DJ Fernando n'uyu mwana akiri muto mu muziki Adrique Hakim. Reka rero banze ndagusaba ijya nyuma ukore subscribe ku channel yacu ya Vyuka TV hama tubandanye ikiganiro cyacu. Umuririmbyi DJ Fernando niwe muririmbyi wa mbere mu Burundi afise ama views menshi ku rubuga rwe rwa YouTube. Ariko rero apare yo kuba ari umuririmbyi akomeye ariwe afise n'ama views menshi mu gihugu cyacu cy'u Burundi, ni nawe muririmbyi wa mbere dufise mu Burundi twokwita ko ari umuririmbyi w'umwami wa showbiz. N'umwami wa showbiz gute? Mwarabonye ko DJ Fernando ashobora gukiriya akantu canke se akavuga ga showbiz ugasanga kabaye karekare, ugasanga abantu benshi bariko barakadevelop ibintu bitandukanye, ugasanga akantu yavuze gato bariko baragakuza. Niyo mpamvu twavuga yuko DJ Fernando ari umwami wa showbiz ngaha mu Burundi. DJ Fernando niwe muririmbyi wa mbere dufise amaze kuronka ibiraka bikomakomeye bimushikana hanze y'igihugu cyacu cy'u Burundi. Ego nabandi baririmbyi bakomeye baragenda hanze, ariko niwe muririmbyi wa mbere twabonye w'umurundi yashoboye kugenda ku kiraka kizimvye hanze y'igihugu cyacu cy'u Burundi. Tuje ku ruhande rw'uyu mwana. Uyu mwana witwa Adrique Hakim. Adrique Hakim ni umwana mwinshi mwamenye ku ndirimbo yitwa Royal, ku ndirimbo yitwa Painkiller, cyane cyane twamumenye ku indirimbo yitwa Painkiller. Uyu mwana Adrique Hakim ku rubuga rwe rwa YouTube ariko indirimbo zishika nka 5, ariko indirimbo twavuga ko zizi zakunzwe ni indirimbo zishika 3. Iya mbere yakunzwe cyane gose ariyo benshi mwamumenyeye ko hariho yitwa Painkiller. Niyo novuga ko iyo Painkiller niyo ndirimbo yamuciriye inzira, niyo ndirimbo yagize iki yamugejeje ku ahageze uno munsi. Ariko amaze kudushikiriza iyo Painkiller yarashoboye gukora iyo twokwita collaboration n'umuririmbyi akomeye mu gihugu cy'u Rwanda twokwita Papa Cyangwe. Papa Cyangwe benshi muramuzi yahoze ari muri team ya Rock Entertainment, ariko ubu tuvugana akora ku ruhande rw'iwiwe, akora ku gatwe kiwiwe. N'umuririmbyi afise brand ikomeye mu gihugu cy'u Rwanda. N'umuririmbyi yambika abastari benshi bakomeye mu gihugu cy'u Rwanda. Papa Cyangwe aho tuzi ko neza na neza benshi babanje kumumenya kuri Drip Father, Papa Drip, ni kuvuga yita ko ari umwami w'Icangwe. Koko ni umuntu w'umustiliste akomeye mu gihugu cy'u Rwanda. Papa Cyangwe afise izina rikomeye mu gihugu cy'u Rwanda. Tukaba turarebera hamwe ukuntu Papa Cyangwe ari umuntu akomeye kugira ngo wumve neza ko Adrique Hakim yakoresheje ingufu nyinshi kugira ashikire ico gihangange cyo mu Rwanda. Adrique Hakim ntiyagarukirije aho gusa, yarashizemo ingufu nyinshi cyane rwose mu kuronka abana twokwita nk'aba Morio Kids. Morio Kids n'abana bakunze gutamba ama challenge, n'abana bafise abantu bakurikirana ku mbuga zabo zose benshi cyane. Navuga ko ari benshi cyane kuko n'abana bakunzwe muri iyi misi kandi bariko baragera kure cyane bahagijijwe n'ama challenge. Abakurikirana abo bana ba Morio Kids ubushize murabonye ko bari mu gihugu ca Armenia.
aho bari barose ikiraka cyo kugenda hanze. Urumva hageze ko umuntu impano yiwe yo gutamba imushikana mu gihugu cyo hanze nka Armenia avuye mu Rwanda akorera indege imwe n'indege zibiri. Urumva ko uwo muntu abamaze gushika ku yindi level. Adrike Hakimu yarifashishije abo bana mu gutegura indirimbo yiwe yitwa Royo. Ariko rero iyo ndirimbo yiwe yitwa Royo yahitanzeho igitambo kubera ko baradirinze nabo bapeti ba Morio Kids. Iyo ndirimbo ko bari bumvise ko ari indirimbo izoba trend, izoba hit, izokundwa cyane. Kakaba nkako beshi barayikunze kandi ihagaze neza ku rubuga rwa YouTube. Iyo ndirimbo Adrike Hakimu niyo yanditse ariko ayigira igitambo ayihebera abo bapeti ba Morio Kids. Hari ku masezerano avuga ko bategerezwa kumurekurira ategerezwa guheba iyo ndirimbo akayishikiriza abo bana kugira ngo baze bamufasha gusherekeye promo mu gihe azoba akoze igikorwa. Ariko hariho na support ikomeye, harimo n'ingufu zikomeye. Uwo mwana Adrike Hakimu izo nguvu yazikuye he zo gushika mu Rwanda kandi akiri mushasha mu muziki. Uwo mwana Adrike Hakimu kubera iki indirimbo ziwe zakunzwe cyane gose muri iyi minsi, kubera iki yashoboye kuronka collab y'igihangange nka DJ Fernando. DJ Fernando muri minsi tumwitwa Celebre, arafise timu yiwe yitwa Celebre. Uwo mwana Adrike Hakimu amaze iminsi itari mike ya postinga ku marezo sosiyo yiwe atakamba avuga ngo abankuriye nimushikirize iyi message DJ Fernando Mr Celebre. Ati ndakeneye collab ya DJ Fernando kandi ndabisavye bivuye ku mutima. DJ Fernando iyi message yaramushikiriye. Twarabonye ko yaciye akora ico twokwita replay, yaramwishuye ku rubuga rwa Facebook aravuga ati twagiye hamwe na timu yanje timu Celebre turareba neza ibikorwa by'uwo mwana Adrike Hakimu, turareba ingufu z'uwo mwana Adrike Hakimu, gusanga birakwiye ko uyu mwana no muha collab. Nawe n'amajambo DJ Fernando yashoboye kuyivugira canke se yashoboye kubitangariza. Ni ikintu gikomeye cyane gose kubona umuririmbyi dufise wa mbere mu gihugu cyacu cy'u Burundi afise ama views menshi ku rubuga rwa YouTube, yemeye kwicisha bugufi agatanga collab mu mwaka umwana mutoya cyane nka Adrike Hakimu akizamuka mu muziki ndundi. Uyu mwana babwire ko atamwaka umwe urahira tumumenye, ariko DJ Fernando muramuzi yakoze byinshi, yakoze amateka menshi mu muziki ndundi, yatugejeje kure. Indirimbo ziwe zararirimbwe guhera ngaha mu Burundi, mu Rwanda ndetse no hanze y'u cyacu cy'u Burundi. Indirimbo za DJ Fernando ziri mu ndirimbo zafashije u Burundi, zadugije ibendera ry'u Burundi hanze cyangwa se mu makungu. Murumva ko DJ Fernando ari gihangange. Ndabibutse ko ari we muririmbyi wa mbere dufise afise ama views menshi ku rubuga rwa YouTube. Uwa kabiri mu Burundi ni Dramati. Uyu mwana Adrike Hakimu impamvu DJ Fernando yamwemereye gukorana nawe, uyu mwana Adrike Hakimu afise management, ariko rero iyo management nta birebire management iri kirakora cyangwa iri kiramufasha iritanga bagahiga amakurabo, ariko byinshi biba bivuye ku gatwe k'uyu mwana. Kubera ko indirimbo ya mbere umwana yamenyekaniye ko ariyo Penkiller, yari indirimbo yari yateguwe n'ingufu z'uyu mwana ku gatwe kiwiwe. Niyo management mwumva afise uyu mwana tuvugana yaje ari uko imaze kubona ko uyu mwana afise impano. Analyze ikomeye yarahabaye cyane gose kuri timu ya Celebre, timu ya DJ Fernando. Baravuga ati DJ Fernando ugomba gukorana n'uwo mwana ntuzohava wisubiza inyuma. DJ Fernando kugomba gukorana n'uyu mwana ntugomba wiyicire izina habe namba. DJ Fernando yararevye neza cyangwa se yaranarije neza asanga uyu mwana nawe ahagaze neza ku rwego rwa YouTube, afise fan base nini cyane kose ikomeye mu muziki ndundi. Aravuga ati uyu mwana why not ntomuha collab. Ubu tuvugana twese turarindiriye collab ya DJ Fernando n'uwo mwana mutoya Adrike Hakimu. Benshi bavuga ati bose tusanzwe tuzi ko ari aba king b'ama views, ari abami b'ama views mu Burundi, aho mwabonye ko DJ Fernando indirimbo ziwe zose zigeze kure ku ma views. Tugiye ku ruhande rw'uyu mwana Adrike Hakimu nayo turabona ko indirimbo ziwe zose ziriko zirakundwa cyane gose kandi zihagaze neza ku rubuga rwa YouTube. Indirimbo ya mbere yiwe igeze ku miliyoni zishika 3 yo twokwita Penkiller. Niyo ndirimbo ya mbere twamenyeye ko uyu mwana Adrike Hakimu. Muramumva nubwo ari umwana mu muziki, si umwana mu bikorwa. Icyo kintu cyatumye DJ Fernando yemera collaboration uyu mwana Adrike Hakimu. Adrike Hakimu na DJ Fernando bagiye kudutamwo igisasu.
azoba ari akarusho gakomeye kuri uyu mwana wa Derek Hakim, azoba ari intambwe ikomeye kuri uyu mwana wa Derek Hakim, kandi azoba ari n'iteka rikomeye kuri DJ Fernando, azoba ari n'amateka menshi akomeye cyane rwose kubona umuririmbyi w'igihanga nka DJ Fernando yicisha bugufi agakorana n'uyu mwana, bibera isomo n'abagiye bandi bastari banini bakomakomeye. So twako turarebera hamwe iyi collab ya DJ Fernando na Derek Hakim igiye gusohoka. Urakoze rero wese wamaze kuri subscribe ku channel yacu ya Vyuka TV. Ciao ciao. Vyuka TV.